urabitswata kareso wambaye uri kufata video uri kuratambuka ushaka inzoga si chai inzoga samati wewe how yuri influencer ukabuzi kufise inyo yirabura ufise inyo yirabura nk'umufutu wa melanine ugaca ujangaho ugaca uwanikira hejuru nyambere yanyoye umukorora kareso yagiye ngo ayiposta ngo kuri snap yiwe wataalamu wa mambo bacabara yifata bayifashe baca barayiposta gushikiraho bayizanira Relinati umwana w'abakobwa cagenda arayifuta kumbe yamaze kunshikira murabe ingene yahenye murabe yarahenye afise umufutu wirabura afise igitsina cirabura murabe En fait inuzeye en fait ikintu jewe nariko ndaraba ni titre yanditse ngo ngo bad ngaba ngo influencer ngo ngaba ngo inde kwa I don't know wa uri mu influencer wa bavuga influencer wewe uri mu influencer wa wewe how people genda munwe enjoying it's fine but try kumanaging your mobile is it Snapchat urashobora kuja kuri Snapchat ugasanga wapibriye bene n'ubu pupu bwawe n'ububuci bwawe n'agakumaka wagapibriye uragatanga. How well Kim Nana, we don't know you. Kim Nana, you are nothing. Kim Nana, you are not influencer. You are what you influencer you? What you influencer? You influencer your friends to come in your house and be facty inside your room. Wewe how yuri influencer ukabuzi kufise inyo yirabura ufise inyo yirabura nk'umufutu wa melanine ugaca ujangaho ugaca uwanikira hejuru ugaca ujangaho iyo pucici yawe iyo kuma yawe yirabura nk'inyo ya melanine ugaca ugenda ngaho ugaca uyerekana. Well, how you influencer, my dear? Who you are? We don't know you. We don't know you. You are not influencer, my dear. You are makeup artist. But even now, nurigera uhindura ikibanza ukoreramo. Nurigera uhindura ikibanza ukoreramo. You know why? Wewe now, alhamdulillah,
Imana yaragufashije ubu wewe usigaye ugirane wewe waravuye iwanyu ubusigaye usigaye warapanze muri mu Ngagara sishobora kuvuga quartier ariyo mugabo uri mu Ngagara kuravyumva but iminsi iheze wewe wambarira muri kaya ka makeup studio kawe ugiye muri zo za arena ugatisha abantu comme si you are living a expensive life but you are not living expensive life. You are living cheap life. You understand what I'm talking about? Cheap life. And then ugacha uryama mu studio kawe ugacha uvyuka ukikora ugacha wakira abakiriya ngo rikura abakora. My dear, what kind of business you are doing? Almost 2 years you ntushobora gutera imbere. Why you ushobora gutera imbere? You are faking life, my dear. You are faking life. You don't live your true life. It's not like Neri. It's not like Neri. Wowe turaba telefone yanyu mufise mwe na Mona. Wowe mufise ama telefone amaze imyaka ingahe mu yafise. But you see me. I make the money. Ndigurira je with my prop money. With my prop jasho. Ndakora. Ndaduga urazi kuduga bugara mu manuka. My dear, is not easy. Ni nk'abasirikare nka twebwe tubimenyereye. But you are there, uri kuja muri arena, uri kurahenera abantu, uri ko berekana uyo mufutu wawe usa nk'inyo ya melanine, kwanza inyo ya melanine ni this kind of bullshit, this kind of those stupid women. You know why? I'm another level. I don't need to deal with rubbish. How uruburu mukobwa muzima ukeneye ejo kuzogira umuryango, ukeneye umugabo. Même si ujya abakobwa, même si ujya abahungu bakujya. And then you are there, wagiye kwanza nta kareso wambaye. Urabitswata kareso wambaye uri kufata video, uri kuratambuka ushaka inzoga si icyayi, inzoga samazi. Izi nzoga tunwa sepa icyayi sepa amazi. Inzoga tunwa haragera igihe twebwe twenyere tugira nzoga twenyere tuvuga tuti no. Ugacenga ugachupostinga ko maraya kahaba. Bye, lisanigi. John nabwiye nsigaje umwanya muto yogira ce. Ariko reka ntaje. Reka tuve kurahabo. Niwe bandanye ubuzima bw'iwawe, but we are not dealing with rubbish people. We are not dealing with rubbish people.